Hello, how are you? I good. Ndabaramukije mwese waho mwereye mwese nkuko mutubona shimye kugira ngo tugane namwe mumenye ndiwo nkuko mubibona. I'm journalist from Tarsis Hope Ministry TV. Nkaba nshimye ko tujyagana mwebwe tumumenye tumenyane mumenye murabumviriza wariwo. Nkaba nditwa my name is Bismarck Bienvenue. Tony from Burundi. For now, I'm in Tarsis Hope Ministry TV. Thanks. Ciao, ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, turaramukije aho muhereye hose, haba muri Amerika, muri Aziya, muri Afrika ndetse nani wacu mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Turi hano muri zone Kinama, quartier Bukirasazi, tukaba turi kumwe n'umushingantahe wacu. Nituzi ko ari umusore, nituzi ko ari umushingantahe ngo twabivuze. Tumusanze ku kirindiro ciwe cyaho akorera amasambusa nkuko mubibona hano. Reka tumubaze uwariwo, ariko imbere ko tumubaze uwariwo reka twidondoro turiwo nkuko mutumenyereye. Tukazina kacu twitwa Bizimana Bienvenue, benshi bazi ku izina rya Tony. Reka nawe tumuha akanya kwidondora, avuga uwariwo, avuge nahaba ahariho. Kaze. Nkaba nitwa Nibaruta Fulgence. Ahandi ni mu Bukirasazi bwa kabiri. Yego. Mu Bukirasazi bwa kabiri nkaba ari nkora akazi kandi k'isambusa. Ndagambazemo mu mwaka. Muri uwo mwaka nagizemo accident. Sinabandanyije kuguma nkora kubera ko nahiye ku maguru. Chamanza kuduga ruguru, mara y'amezi arenga 4. Ubu rero niyo nagarutse mu kazi nkuko bisanzwe bimeze. Akazi kandi ndakunda cyane. Imirimo yanjye ya misi yose. Nyagashoho. Waje uva ruguru wisunga nde hano mu gisagara cya Bujumbura canke wari usanzwe ufise imiryango hano mu gisagara cya Bujumbura? Umuryango ntawo nansanzwe mfise, najenje mu kazi k'ikiboyi. Nta bagenzi wari ufise? Nta bagenzi nari mfise. None witahuye gute kugira ngo uje kurondera akazi nga mu gisagara cya Bujumbura ata muryango ufise? Je nabashe kwitahura neza pe kubera ko navuga ati nje ku kazi, kandi aho naje ku kazi bamfashe neza. Nta nkomanzi nimwe igeze icyo. Washikiye he kugira ngo umenye ati natangwe akazi ko nzi yuko iyo ushitse mu gisagara atakazi ufise umanza gushika mwibarabara, ubuzima bwagugora ukarondera ubuzima boroboro? Wowe washikiye mwibarabara? Oya, sinashikiye mwibarabara, nashikiye ku kazi aho bita mu Marambya kuri Kenzi. None wavuye ruguru ari umuntu akuronderera akazi canke wavuye mu ruguru ata muntu akurondera akazi? Mu kuva ruguru kwanje nari kuri centre Muyinga. Mu gisagara ndazura habona kuri centre Muyinga. Ndabona. Ndo umuvyeyi ambwira ati kubera akazi nari ndiko nakonye gatari kameze neza, arambwira ati wewe kwako kazi atari keza batampemba, ariko ndakomaka ku kandi kazi Bujumbura. Cyane amanuka i Bujumbura, akazi k'ikiboyi ndagakora amezi ashikira 5. Aho nyine muri Maranda. Ubuzima bwanjye ndabandanya nshitse ngaho nyene ncankunda n'idini, mbandanya sengera nkaho basengera nabo mbo mu mizirima. Uri muzirima wowe? Fana ki uri mu mizirima? Ariko idini nakuze ndarikunda naho naciye ninjira muri iryo dini ico gihe. Bimaze kugenda nkuko turabana, byarashitse nyene akazi kabandanya turavana. Ariko je ndashima Imana kuba baramanukanye mu gisagara, yarampanuye ati we naho tuvaye uzugende uze wubahe aho uzoba hose, uze ubashe kubaka abantu bose mu bana. None uno mwuga wo gukora zino sambusa
wamanutse Bujumbura wari usanzwe ubuzi namanutse Bujumbura nsanze ndawuzi pe kubera ko nenda biza ariko sinari ndabizi cyane ariko harimo akarusho ntibingora cyane kiretse ko bifise akazi keshi none ucuruza zino sambusa hanyene mu rugo canke urafata afise ikirindiro ahandi ahantu ugenda kuzicururiza aha muhira bose ko babona ngaha baraza bakagura pe baragura bose ko babona kandi ziraryoshe cyane none burya ucuza ngahe ndabona hariho nini ndabona ntonto oho ugurisha gute hariho z'igihumbi n'iza 500 none ndakubaze ga Fulgence usanga bisa abavyeyi bose abavyeyi bose ndabafise none abavyeyi muraganira ko bavuze ko baruguru basize ruguru pe nabasize ruguru none bobo babayeho gute ko nawe usa nk'umuntu wataye ugaze no Bujumbura bashashikara barungikira uduharage n'agafu hagize ikiboneka ndabarungikira nta ribi kandi ko bimeze kose aba n'abavyeyi bandi ndabakunda none ufise akarusho gaki umaze kubona muri kano kazi kawe k'isambusa ka buri munsi mbona muri kazi kanje k'isambusa ka buri munsi akarusho karimo nuko ntigera mburamo imfungurwa mfungura naho bigoye muri iki gihugu cy'u Burundi uri kuracuruza usanga duhura n'ingegamizi zimwe na zimwe ariko nyene ndabandanya nkakora nkavomirira kugira ngo simbashe guhomba none abatazi umwuga bobo ubahanuye gute kugira ngo nabo bamenye ico kwimarira mu buzima bwa none ico no hanura umuntu adashaka gukora umwuga kandi umwuga ko ari kose uba ari umwuga kirazira kugaya akazi kariko kose ko kari kose ugakora kandi ukagakora ugakunze kuko ejo hazoza ushobora kuronka akarusho karenze ukaba nk'abandi bantu babayeho neza bo bose twumva kuko ntibabivukanye hariho benshi bikomeza tuba tubona ngaho abo twumva bavenerana bande eka nabo ntibabivukanye nawe wokora akazi gakunze nyimba kinjiza ijana nyimba kinjiza senkesa ugakora imisi yose gakunze none ko bamaze gutera imbere batakiri hasi nkaho wewe ubona ukiri hasi nkuko ugikorera ibizito byo sambusa hano hantu uhoronka umugwiza tunga yo vuga ati ndini gikogo shaka kunkorera gisa nkiki wonkorera ahantu hanaka woshaka kugenda gukora ugatakawe kugira ngo nawe uzokorera abandi je akazi gahemba no gakora pe kubera ko ukwigije imbere abagize ikintu yokoreta kiriho akarusho ucubasha kumenya byinshi ukabasha kumenya kwitunga kubera ko abagira kwigisha ubuzima bushasha bwo kumenya gukorana n'umuntu ubu ngubu hoboneka abandi 2-3 baza gusaba ati dufashe natwigisha n'umwuga wawe washaka kubigisha utasabye n'ikintu na kimwe je no bigisha tacu ndabasabye kubera nanje wabinyigishije nta mahera maremare natanze nabyize ntanze 5,000 gusa ko dukurikirana hari benshi baba bafisa nk'abana babo bifuza ko kwiga umwuga nk'uyu ubabwiye gute ubaha adresse ya gute bashobora kuba nimero ya telefone kugira ngo bazokwakure ku telefone yawe kugira ngo biborohera kugira ngo bakutora nimero ya telefone mfise muri umwanya sindayikoresha cyane ariko adresse ni nyene kuri bya Tereze Bukirasazi kandi joza ari wowe wese ndi tayari kumwigisha akazi kaze muri beshi kuko uwize umwuga ntahererayo ushobora kugira n'ahandi uzi gukora umwuga ukabasha kuwukora none ubwiye iki abakunzi ba Tarsis Hope News TV bakari kurikirana hano kuri no channel yacu ya Tarsis Hope News TV ubabwiye iki kuri no kiyokorwa cawe abakunzi kufise ico woba ushaka kubabwira nabo hagira ico bashobora gukumviriza hamagagira ico bagufashije kuri no terambere ryawe ko ino si turimwo nisi yo kwitunga kukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ugakora none abariko dukurikirana bo babwiye iki ico no kangurira abantu bariko badukurikirana no bakangurira ko umwe wese ku kazi kiwe ko yogakora gakunze bakabasha kubaho babona ko gukora akazi ari ryo umushingi w'iterambere wa byose kandi ureze amaboko mbundarara uruta mbunduruki aruta mbunduruki mbundarare arutwa na mbunduruki ariko two turabona abantu bahurumbiye zino sambusa twabonye abapapa n'abamama hano bakikuje hano ino ziko ryawe
batora bakafungura bagatora agafungura bo batora ku buntu canke nabo nyine bakoragura abampa amafaranga pe nta numwe ajya ntandihe bose n'abakiriya banje reka nabo batubwire izo sambusa bakora fungura bazakira gute bayumva gute bazumva gute kugira ngo nabo babwire abakiriya batarazifungura kugira ngo bumve yuko nabo ukunyine bazumva. Reka tubaze umwe muri mwebwe. Ego amahoro. Amahoro neza mutama. Namahoro. Namahoro. Nukuri. Ego. Je navugiye bivumbi kumuvumba. Je natanguye muri rupango. Ariko ndagusega mutama. Wotwidondora kwanza kugira ngo abantu bakumvirize bazi wowe kurumviriza. Je nitwa Ntirampeba Jafet. Ego. Bavuka Igitega Tamakebuko. Ego. Tumba Kiyange. Ubu nawe ni Munyakayanza. Kena je ngayi Bujumbura naje kurondeza. Sinzigere bimeze mugabo byase ntangenda muhira. Baranzi. Je naho ngwara ngira muhira. Ahanda habaye gisiribateri. Je yatanguye ngaha. Kugira ngo je n'uri yutaho. Ego. Abapeti baje basanga. Ego. Ubu ntiyaje akora aka kazi. Yaje acuruza imbabura. Mugabo kuri babanye n'abandi bene wabo. Baramwonone baramutoteza. Turavuga turasuka ko bagabo turahagarara. Birananirana umugabo munonera nimuvuga butumwa arajamwo arashyana Bibiliya ngaho. Bamwivye imitaye b'imbabure karaduga gosi. Umutima w'uruko aratekana asubira aramererwa nabi. Mugabo ajama nyene bamuca bavuga bati nta kundi nkuko nyene nawe zivyo mu muji urabizi. Umwana havagira returu aridugira ruguru. Kurabona byanse umusiga muragoye aratekana. Yakoze iki? Yagezanye umutahe. Arakoroka. Ashikandi arahasoma mugabo ararabati wapi. Acarapanga n'abagenzi we bari ngaha. Ashaka kugaruka. Yaba mu muryango nyene uyu. Kandi we yagarutse n'ubu yarabubayemo. Birankaja muri uyu. Avuye muri arimuka asobaga agaruka muri uyu. Yego. Kandi ubu rero yego yajaje. Yarahiye yarababutse yandiwe ko yababutse ntiyahiye kuko yasha aca bihera. Mupeti aguma ku kazi. Kandi mupeti nyene akora uko. Nta mamesa canganya. Akoresha makoto. Niyo tuzirya. Muze tukaje kwa kina kikidereva. Kagwe tuyagararako nukuri kandi inzoga urayibona muze ntawo yikura kandi birama kajyanga ka sinakagaye hariho n'abaruguru batagira n'uwo muryango babayo nkuko ndatekana ziri kundira akazi. Umupeti akora gute? Umupeti n'umuyisilamu ntumubona uko yatubwiye kandi no kubira yidi yadukorera yidi umupeti yarahevye nka 200,000 ne nkuru rupango rwose ruronka isahani bakajya bakiyongera bakagira ante kuyo nabwo turi abadereva twiwe mu baketrondera amahera asumba yo ariko akora ibi agakora ico gikorwa wumva atari umwana w'ubwenge. Umupeti arakora avyuka saa 8 usanga umupeti ameze kwe karapambana akagenda gusara faji gacha yigarukira akazi kiwe umupeti uzo mugase karapamba je muti peti uzopfa ubwo rero rondera umupeti uzagufasha kwegera ko mucanwa nawe ukaja pembeni ukabura kora twa pembeni urabizi kugira ziyangwe nkaratasi cyangwa ibiki mbwa wundi ari kumbabura agira umucanwa ntuwimenyereze gose nakimubara icyo kintu nawe urabizi mu by'umucanwa nawe urabizi ugumyeko umupeti arapamba kandi musebeye ku Mana. Ego mutama wavuze neza yuko yarahiye no gushaka ari mu gikorwa nk'iki cyo gukora amasambusa. Ico gihe asha mwebwe mwara babanyi biwe mwamufashije iki mu bihe nk'ivyo? Yahiye gura n'umuntu ukamusiga ko ntiyaba ngaha oya ico gihe yakorera handi yabahaje kujya muri hirya harya ari yaba ngaha. Ego nataba ngaha urumva yuko waruzi ahantu yarasanzwe abo ico gihe ariko ntwari bwamumenye wari wo wamaje kwaje kubimenya nk'inkuru. Uwe neza namuzi kandi humvoma niho navoma kandi duwe twaraganira neza nta jambo ribi. Neco gihe yarabayeho gute none ko yaramaze gusha kandi akora bino bintu yarabayeho gute abamufasha bari bande bamufasha kugira ngo afungure? Abantu barengana nko kunyene wa mutima w'ukigonga vuga uti
ndamubona n'umwitwa zinanye tora sengisa nk'ibyo yuko ibyo byarabayeho. Wavuze neza yuko ino zose sambusa ziwe ni sambusa mutogira ngo mukivuze ko akanenge kuko ni sambusa zitekwa zikarangwa n'amakoto aho bandi usanga bazicangisha amakoto cyangwa zikatikangisha amamesa kambiri, ariko wewe turabivuga nkuko twama tubibona hano izuba riva kuko tubana hamwe yuko tubiravye nkuko turabira no mu sifuriya turabikora ari amakoto yonyene gusa. None wohanura gute nawe we abantu nkawe batashaka kuraba amaboko mu mpuzu ngo bakore ibikorwa nk'ibi bivuze je cyo nahanuye nambika nawe nyene yaragikoze bavugira ngo n'umwana yarazanye abagenzi biwe ngo bafashanye agakora nkuko ukabiza ati gera utembereze sinzi icyo urunga ku mugoroba tuze kubonana wahise ngaha bagumye baramwononeye cyemwe yafatemo ingingo ati je ubu nzupambana ukunyene ndose dukeyi twinjire ndose twishi bahati yangu umwana ntanzoganwa umwana ntanzoganwa kandi umwana aragomba kazoza kandi kwa muise ngaha ni Imana yabikoze muravuga namwe ati wewe uzo umutunzi wewe tikani uzompa kazi ntunguruko ninguca amacupa ngaha tiko ndazi kunyonga imodoka ndazi iki hariko uzoyigura none uzoyihande usanga uri umugenzi uzoyiha jewe nzoyinyonga na petit frère yarabivuze turyamye vuga tuke mu peti Imana impuze kibintu amarazi korona ndumva aramutangiye ubuhamya bwiza kuvuga uvuga ukungene yarabayeho kungene yatanguye no kungene ubu ageze mu rugero rwiza rwo kuba yo karanga amasambusa nkayo yuzuye ibase kari yatangura gukorwa yagitangura atagishikana amasambusa nkayo yakoranye n'abandi bagenzi bamuhamagaye ngo tugende mu masambusa bace baramwononera mugana bacamaze kumenya umwuga arabimbabura zaramuhombe baramwononeye yahomvye baramwononeye aco n'ahandi baramwononeye acetamo ingingo yo gukora itoto mu yatanu umukozi amwegereye pambanira mugabo gusa ibintu ni buke bose si babi usanga ameze neza je negize nuko namubarira ati na peti yangu wongene umeze rondera abapeti dukore nyimba ari 200 nyimba ari 200 nyimba ari biraya je nkorera ruguru ndindazana nk'umufuko wose w'ibijana hanyuma dupambana abapeti bazanirare mbutirambwira ati wapi no sanga bakononeye naje baranyononeye cyagenze uko ati mugabo nta ribi kugenda buke ati mugabo gusa ati nka wewe ubanzaniye nyene abana biwanyu nkabigisha akazi bagakora nta ribi umva hose bagomba gukingira impanuka turabona umuhungu akiri muto ngaha nawe wewe reka tuganire nawe wewe turabona yuko kiri muto sinzi ko nawe waroje kumushigikira kumushorera isambusa canke kugira ngo nawe birabe ibyo ukora nawe ejo abukera uzubikore wagiye ugenza n'amakinga wowe urinde woba turagane nande kugira ngo ariko dukurikirana hano kugira ngo bamenye ati uyu two turumviriza canke two turakurikirana ni naka ukazina kwabita ngwiki nitwa Iva usanzwe ubahe bahanyine mu karere mu karere ka Bukirasazi ka kabiri yego wa tujye gusanga hano sinzi waroje gukushorera uyu mwene data isambusa je ngo bisanzwe ngaha ndumukiriya wewe bisanzwe yego agasambusa kiyo kungora kumva gute yuko ariko gukora gafungura kweri isambusa ziwe kweri ntaribi na niyo mpamvu ziguma zingarura buri munsi usanga nta none igiciro ciwe acururiza hano muri sambusa twakwiye tubwiye ko ari 1500 arakorohera kuronka amafaranga 500 canke igihumbi sha nubwo atanyorohera biracamwe haronka none ko tuje utaratura nimwe hoho canke uyu musobozi amafaranga kwigura isambusa nkuko wabimenyereye kuza kumusupportinga mwene data Fulgence birashika mugasanga mwashitse nahejeje ariko uko azifungura urumva yuko ziryoshe nkuko mwene data ngaho umushinga nayo yacu tubwiye ati nukuri nizo sambusa za z'uyu mushinga z'uyu muhungu Fulgence ziraturyohera kuko natwebwe turabizibona ko nazitegura amavuta atacanzwe n'amamesa ariko ziraturyohera nkuko nawe bivuze nawe nuko bivuga isambusa kweri buryohe burimo yego mama nawe we niko bivuga nkawe sinzi nawe yuko wama uzifunga zino sambusa natwe mara nkunda kuzirya cyane ku kazina kawe itangwa iki
anga zirafise isuku sico kimwe n'ababandi tumenyereye usanga bariko barakorera mu bintu bitanogeje aragerageza nyene mu buryo buke afise agakora isambusa zimeze neza kandi ziryoshe none nka wowe uri umukiriya wiwe wa Fulgence ubwiye iki ariko adukurikirana kuri rubuga rwacu kwa Tarsis Hope Ministries TV wabwiye iki ico wafumufasha Fulgence nawe akagiraho yegejeje mu ntumbero yiwe y'imbono ya 2060 kugira ngo nawe azoshike ari meze neza nkuko na nyene ncubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi abishimagiza ko gwaruka ko kuri impuzu mu maboko mu mpuzu kugira ngo bashike ku rugero bifuza ko boshikako. Jewe icyo nobwira abantu bariko baradukurikirana no basaba yuko bomufasha bakamutera intege kuko mu bintu ariko arakora murabona ko agatahe nyene karacyari gato kandi ibintu birazimvye nk'abo baba bafise uburyo kubera mbona intuze kuraje afise yo kurondera nukuvuga rose umuntu amushigikira akamutera intege akamwongerereza agatahe je ndabona ko yogera kure kuko arazi kurondera si nk'ababandi birirwa bicaye jewe igihe ndamubonye nukuri hariho n'abantu babaga basumba ego asumbya kurondera ivyiyumviro vyiwe urumva ni ivyo kurondera si wa wundi avuga ati nicare ivyejo birimenya oya aragerageza uko ashoboye akarondera gusa ari igihe atubwira ati nahombye bivanye n'ingene yarangura abona ibintu biduga ku munsi amahera rero acamugora ingene ayaronka mugabo ndabona afise nk'agatahe kameze neza canke akaronka nk'umuntu amutera intege akaronka ahakorera ibikoresho bikwiye nukuri yo kwigisha n'abandi ugasanga ubunebwe buriko burabavamo ko jeje nyene amaze gukora isambusa ngaha ubu nanje isambusa nirira fise amahera sishobora guhangayika kuko nanje naramwicaye impande aranyereka ati bimeze uko urumva nuko mbafise ibindi bimfatire mvuga ati yabyeretse nk'uyu akiri muto urumva yuko nawe abamweretse umurongo ko nka je nk'ubu nanje isambusa yo kujya ntishobora kungora yarabinyeretse arambye ati bagira uko n'umuntu afise umutima mwiza adashaka kwigungirako arikunda agakunda n'abandi kuko ivyo bintu wobibona ahantu hake cyane nkuko yabivuze uyu kwirayidi urabona ko ibiho bigoye mugabo yaravuze ati jewe muri bike ndonderera ngaha kabironkera hanyene ntegezo kugira umunsi mukuru n'umwana bimenye ari umuntu w'umusore urumva si babandi bacha biyumvira ngo nje kuraba wa mukobwa hariya oya arafise kuraje yo kurondera kandi arabona iyo ari karaje yego murakoze kuba muduhaye amakuru aramvuye mwo reka tuyanirize uyu mwana wacu muranye ashitse ngaha yamushoreye twayibonye agasambusa kumvise kameze gute ndakumvise bari kameze neza bijya mbere uje kugura isambusa ngaha canke wari usanzwe uri umunyonyonga wo kumukiriya wo kumutera iterambere guteza Fulgence igirwe kwa ciwe oya sijya mbere akumvise kameze neza agasambusa kiwe yego usanzwe ubangana nyine mu kiyasazi nyene yego ahare mu kiyasazi mwese muza gusumira hano kwa Fulgence none ubwiye iki abariko barakumviriza nawe nkuko ukomeye tubivuga yuko wewe wamubwa ugafungura ubwiye iki abandi ataragafungura akasambusa kuyo mushinga naye wacu Fulgence mu bisanzwe isambusa jewe ndi isambusa imwe nafise amahera nafise amahera umengo sinogura isambusa imwe shaka kugura isambusa ndateranya nyene nkagura isambusa kubera mu bisanzwe nk'ukuntu zifite akanovera ziryoshe ndiye imwe nshaka niyongere nguze nk'ubu isambusa imwe y'umuceri usangamo nk'isambusa usangamo umuceri ushika nk'irobo nk'umuntu nyene ufise inda nyene itarya cyane utuha kuri isambusa imwe ariko wowe ufise inda nini
jewe nka zitatu nozimara z'igihumbi. Igihumbi zitatu. Zitatu n'igihumbi bitatu. Wani imwe n'igihumbi. Izi amajana 6 ntizokubaka wewe. Oya, nimba ushaka gukora anyongera imwe nyongera nta kibazo. Nk'iya ubona gutora ingizi ukongerwa ngaho. Igihumbi. Ni irihe? Ziri. Tora none imwe none. Ono gubose ruruheza. Uruno ruheza. Karolini ya none. Uru ni runini. Ni nini? Amafaranga igihumbi. Ko ari nini ya kandi amafaranga igihumbi ari make, ayunguka gute ko umuntu ari nini ya none? Bisanzwe kubera nyene ni wabibona ko yunguka. Canke mwebwe muhurumbira kumushorera kwera akora isambusa nini? Naho atikora nini ni wabibona ko yunguka kubera bivana no mutaye akoresheje. Ariko mwebwe ni mukunda ko ari nini, mukunda kungene gusa ifise akanovera. Reka dushimire n'uyu muntu twabonye hano, ariko nawe nyene nibaza nuko arashaka kumumva akanovera k'isambusa nka twe turashaka kumva akanovera k'ino sambusa. Tubone yuko ati ivyo batubwiye nivyo. Ibyo batubwiye yuko isambusa za Fulgence ziraryoshe, zifise gunziza, kugira ngo natwe tuzotumye tugiye ayo tugiye tuvuga ati twahuye na Fulgence mu kirasazi bwa kabiri acuruza isambusa kandi isambusa ziyo ziraryoshe ndabesha. Niba duhonje tukumve natwe tumushorera, tumona tumushorera. Duhimwe tugushorera izo muri za senga ko twe tujya bike. Na nubahi tubwira ati twaryohewe. Ndabesha twumva kanovera kiwe amana tuvuga ati twabonye kwa Fulgence imisambusa ziwe mama ikirayi naje mpayikira nico ndya nauri kirayi mama ikirayi arabizi ngikirayi kandi amushorera no ko uri je ndirira nkirira kamafagitire kandi nta kosa ari bamwo arabizi ewe nibabesha ndumva yuko umenga ni kirayi kandi kiryoshe numva amakoto ndayumva arakanu rero warose intege baduca amakazi kunyongera imodoka cyangwa n'ibyo dukora akazi bite mugambanira abatizana gwawe nanje yo projet niyo iri mu mutwe abo dutera intege ndiko ngiye dukora akazi cyuma ndamukunda sana kachi kote mara kimubariye kuva kiyane kimubariye ngitwokora mugacara abanza kwipimira carasha cyangira ikibazo mu nyuma gito kokoce bagenzi biwe arabinye byogenda bashobora mwononera acara bihe babyihisha yigira ruguru ataragaruka yajaje bakunzi batashise Hope Music TV nkuko mwabibonye twageze turi hano kwa Fulgence yatubwiye idonido kungene yatanguye yatubwiye idonido kungene yasubije inyuma n'abagenzi yatubwiye idonido kungene yahiye amavuta akoresha hano no danaza guye guma sambusa kungene yamuturiye aba bantu mubona hano ariwo bamutera intege bakamushikira mu rudaza gwiwe batubwiye kungene amasambusa ziwe kuneza zifashe kuneza ziryoshe ndetse mwatuwe natwebe twagerageje kugira ngo tori imwe twiyatwikira nk'abandi bagiye kwikirana no rudaza gwiwe bazamushikire tukamushikira natwe tumubwira yuko rudaza gwawe ruzorushika imbere ushike naho wifuza gushika tuba twashimiye namwe mwako dukurikirana hano mwateye byinshi kugira ngo mutukurikirane kino gano cacu tuba tuyashimiye tugashimira no mu DJ wacu ari mu cameraman wacu DJ Graphic kuba nawe nyene yabyitwaye nemwo neza kugira ngo tushike kuno ruganda rwa Fulgence murakoze ciao Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.